murumviza ni radio Kirimoso isoko ry'ukuri. Abateze amatwi insamizi ya radio Kirimoso turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro cacu co kuri igenekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2025. Ikiganiro c'uyu munsi tubashikiriza amakuru y'ivyaranze abarundi b'ishanga Diaspora mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo k'uyu mwaka wa 2025. Tukaja gushimikira ku vyakozwe biboneka tutanibagiye ivyari binyegeje inyuma y'ivyo bikorwa hamwe rero n'ivyahaze byategerezwa kubibonekamwo. Tuja kandi kurabira hamwe intumbero n'ububasha bishasha Reta ihari bitabereye iherutse guha wa mugwi severe witwa ko ari uwo kurondera ukuri no kumwanisha abarundi nahoshwe. Turongera tunabashikiriza amakuru agezweho yaho ico ciyita severe nyene giteye muri wa mugambi waco wo gusibanganya ibiraba ry'abanyabwoko ryakorewe abatutsi mu 1988 igakorwa na PALIPEHUTU yahavuye icika FNL mu nyuma naho ngo SNL. Tubafitiye n'umwihwezo w'amasezerano yarayasimwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo akaba ari ayo guhagarika intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikiganiro mwagiteguriwe na Emmanuel Nkurunziza nk'uko bisanzwe mugishizwa na jewe Beatrice Nimbona nkunganirwa n'abagenzanje Gilbert Baritesa Mishpat Meza na Joe Dalton Doricimpa. Tuributsa ko ibiganiro byacu bya radio Kirimoso mubisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi za YouTube, Facebook, hamwe na X yahoze yitwa Twitter. Twongeye kubaha ikaze. Amakuru uyu munsi tuyatangurira ku ijambo ry'intangamarara dushikirizwa na Emmanuel Nkurunziza. Ari ibintu byabaye mu gihugu ca Canada mu kwezi kwa Munyonyo wa 2025 byerekanye ko abarundi batuyeyo bagikeneye gukeburwa kugira ntibabe bagisubira kwinyegeza mu maso inzira kirasha aho kuyizimya. Mu by'ukuri ntibirabo barundi bonyene biraba abarundi bose bava bakagera. Icambere nuko mu mpera y'ukwezi kwa Munyonyo mu gisagara ca Ottawa habaye ibiteramo vy'igwaruka rw'abarundi bahurikiye mu ishirahamwe bita Burundi we want ariryo mu Kirundi twokwita ngo Uburundi twifuza hamwe tugerageje kubivuga mu rurimi rwacu. Iryo shirahamwe ririmo n'abakiri bato buhoro buhoro kugira umuntu abitahure neza yomenya ko muri abo benshi bafise imyaka canke banarenza iyo nk'abahisi Michel Micombero canke Jean Baptiste Bagaza bari bafise igihe bashikira ubutegetsi bw'igihugu. Igikuru ariko si iyo myaka mene gutegura ico giteramo bari bafise canke bafise ni nyabuna icabakoranije ariko na cane kitavugiweyo kandi categezwe kuraza ishinga uwo ari we wese afise ku mutima kazoza ku Burundi. Ibi navyo nuko Burundi bwozira ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu ivyaha vy'ihonyabwoko. Hakaba rero hasigaye ko twizera ko ubutaha batazogenda batavyibutse kubera ubutungane ari ryo shingiro rya vyose. Hampande y'iryo huriro rero ry'abatarasaza cane harabaye kandi igikorane gihuza abarundi basenga rukirisu. Reka dushoke dutomora tudatebaganye ko guhura bagasangira amasengesho mu budasa bwabo atari bina gatonya ku barundi babishanga ni ibintu vyiza cane ahubwo. Ariko rero nge nabo nyene bahura basabira ivyiza byose Uburundi n'abarundi ariko badashizemwe ko Imana rugira byose dusenga tutabona iyo bukize intwaro yabicanyi eka ko yosasagaza ubutungane bwo kuri mu gihugu birumvikana ko haba haragahatse. Naka rero gatumye nabo nyene tubagarutse ko narijya atamananiza umuntu aba yabasavye atakindi basabwa atari uko bokwibukana ntaryo iyo basenga basengera Uburundi n'abarundi ku Burundi buzingamitswe n'intwaro yabicanyi ba CNDD barongoye igihugu bitabereye. Ihuriro canke ikoraniro rya gatatu ryaranze abarundi babishanga muri impera ya Munyonyo 2025 ni ryabereye i Montreal muri ico gihugu nyene ca Canada ariko iryo ryoryo ryisangije kubona rifise ico risana bimwe vyeruye n'intwaro yabicanyi ba CNDD barongoye Uburundi bitabereye. Ryari ryo guhayanisha ikawa y'u Burundi. Ivyo guhaya ikawa y'u Burundi ubirabiye kure ubumenga ni ya nyambo izira gahonzi ariko kuwuzi iyo kawa hirimwa akibuka kwa mwamwe mu matongo irimwamwo ari ay'abatutsi bahitanye n'ihonyabwoko ryakozwe na CNDD twara Uburundi bitabereye ariko na cane ukarenza koko hari n'ayandi muri ayo matongo asa n'ayanyazwe abatutsi bacitse ku icumu ntawo birekera ngaho muti kubera iki
ni ikintu kija kizwi hose ko abarongoye Uburundi bitabereye barangwa no kwihagira amatongo angana n'amahanga, amwe bagatuma abatoni babo kuyagurira abo batutsi udufaranga tw'intica ntikize kubera baba bari mu marushwa ntangere bashizwemo niyo ntwaro nyene ihari bitabereye. Ico bituma rero atawohendwa n'iryohanishwa ry'ikawa data wanje narijya amakuru yo kwizera twaronse bitanagoranye yerekana ko no muri bene gutuma kwandi yo kawa muri iryo hayanisha basanzwe barimwo basoma mbike abo bategetsi bahawe n'ihonyabwoko, kandi ko basanzwe banavugangwa mu bindi bikorwa bikomeye by'amatungo adaciye mu mategeko yabene kugifukama munda. Kubera ariko atawuharira n'umuhamba, igikorwa cyo kugenzura no gushengeza mwe nabo bakozi binyegeza mu mitamana yabashebuja sivyo kugwa n'abarundi bari mu Burundi, nibyo kugwa ahubwo n'abari hanze na cane bene kuvyemeza. Mu Barundi bari hanze rero bari kubikora ni bari yabiyita ko biyemeje kutarekerana ibibi, eka bamwe bavuga ko bavyambariye umutamana abitwa societe civile. Mugabo rero uko biri nkuko mubizi abenshi muri iyo societe civile ico sico kibarazi ishinga, uheruka bitwa ko ata politique barimwo, mugabo kwita urugohe ugasanga ahubwo nibo bariko barakorera imyiyamamaza abanyapolitike bahawe n'amaraso y'abatutsi atakindi bazira. Ikiza kibisongera ni kumva ivyo byose bikogwa mu ntumbero data wanje ngo yo gufasha igihugu ngo kibone intwaro rusangi irangwa no kubisikanya ku butegetsi, alternance politique. Nta kuntu rero tworeka abarundi ngo bahendwe ngo bemere ko ari abicanyi ba CNDD na PALIPEHUTU boguma bakurakuranwa ku butegetsi canke ko iyo ariyo ntwaro rusangi, kiretse nka hamwe ko bari kugira ngo bakurakuranwe mu rukanyamabinga kugira ngo babazwe bahanigwe ivyo bakoreye abarundi na cane abatutsi bagejeje guhonya inshuro nyinshi. Ariko nawe no barahira babesha, si kubera amajwi yo kuvugira abo banyapolitike batabereye kurongora igihugu aza rugwenda n'ugobera ko abiyemeje guhagararira ukuri n'ubutungane bazoca bacika inkokora. Ivyo twama twabivuze kandi nejo tuzobisubira tubisubiremwo, ariko na cane tubishire mu ngiro Uburundi busubire ku ntwari ibereye. Imana impunge zitarakenuye kuko mu vyiyumviye iyo jambo ry'intangamarara dushikirije rirabemwe mu byaranze abarundi b'ishanga Diaspora mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo k'uyu mwaka w'2025. Ico mwemwe yakindi nuko hamwe muri ayo makuru kugira aboneke ariko rero bamwe bagize uruganda rw'isamizi yanyu bahagurutse bakaja kuyirondera ubwabo aho yabereye canke yari bubere, hari nayo beneyo babisangirije ku nama. Ariko hari n'ayandi rero twegeranije twayasanze ku mbuga ngurukanabumenyi za Facebook hamwe na rero na X, ari nayo mugenzi wacu John Dalton Dojishima agomba bandanye abashikiriza. Muri uku kwezi kwaraye gutashe kwa Munyonyo ni naho harumana imyaka 59 kuva aho ingoma y'u Burundi yari imaze imyaka yababa amajana 4 yasubirirwa n'intwaro ya Republika, ni kuvuga aho nyene icubahiro Lieutenant General Michel Micombero afatanije n'izindi ncabwenge hamwe n'intwaza ngabo mu ntwara miheto bafashe ingingo yo gushira igihugu c'u Burundi ku wundi murongo. Dushoke tumenyesha abatabizi tunibutsa abavyibagiye canke abahendwa ko muri uyo mugwi w'intwaza ngabo wahinduye intwaro y'u Burundi warimwe abarundi bo mu bwoko bw'Abatutsi n'Abahutu, naho bwakeye kabiri bamwe muri abo Bahutu bategura mbere banashira mu ngiro umugambi mubisha wo guhonya Abatutsi. Ariko ngaha siho turi bushimikira uyu munsi, twabimenyesheje gusa kugira ngo abirirwa baratekibuye ngo bumvisha makungu ko ari Abatutsi batembagaje ingoma y'u Burundi ko arababeshi bageretse ababisha. Ico twoshimirikira ko rero kuri iyo sabukuru yaraye bibaye ni ukugene bagerageje gucuvya iyo ntwari ibaye umuhisi Lieutenant General Micombero yatabaye Abatutsi bariko barahonywa muri 72 hibonekeje umuhinga w'ibinyoma ari muri bamwe bazwi ko ari bakaruhariwe mu kugobeka ukuri les intellectuels faussaires, uwo nawe akaba ari Patiri Desire Yamuremye. Abatari bake mu Burundi basanzwe bamuzi ko haciye imyaka itari mike bamuzi nk'ikigirwamana ngo numusesenguzi data wanje wa politike. Ivyo uko yabaye canke yigira igitangaza mu nsiguro ya politike aho yosiguye Bibiliya n'ibindi vyandiko vyeranda, dushimikira ahubwo ukugene yishimikije iyo mitamana ibiri, ni kuvuga uwo sacerdote no usesenguzi analyste politique. Patiri Desire Yamuremye yahawe amahirwe yo kugota umutwe w'ubutegetsi bwa CNDD burongoye Uburundi bitabereye. Neza na neza Patiri Desire Yamuremye niwe guide spirituel wa Varisito Ndayishimiye asanzwe yitwa ko arongoye Uburundi naho bitabereye.
ivyo bigasigura ko Varisito amugisha inama eka amwugurukira kunganya namba atari kurusha uko yugurukira umwenjerina wiwe nawe nyene asanzwe atoroshe mugabo tutaja kuvuga ko uyu munsi. Patiri Desire Yamuremye amashuri yo hejuru yagize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Florida, aho abazaho rwuba yubiriye Uburundi yubaraye baca bibuka ko kuri kaminuza yitwa Gainesville muri Florida hari uwundi mukuru kizigenza w'abansi b'Abatutsi uwitwa René Le Marchand, umwigisha wa kaminuza asigaye afise akabira k'Abanyamerika naho ari Umufaransa. Natoba yarigishije uyu Padiri Desire Yamuremye ntitwogenda tutamenyesheje ukuntu uwagiye arakurikirana uyu Yamuremye nyene asanga yariza akamenya mbere akanafata inzira yo kwigisha urwanko ruhama Abatutsi uko rwanditswe n'uwo Le Marchand tubibukije. Iyumviririze namwe bimwe mu vyaranze Desire Yamuremye imbere yuko aza kwitazira umusesenguzi yemewe anageretse ujejwe umushaha w'iswe umukuru w'igihugu. Igihe kimwe abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bariko bakira intumwa zari zigiye gutanga umuco ingene bariko bagerageza kugarukana amahoro bafashijwe n'intumwa ya Amerika yitwa Howard Wolp. Desire Yamuremye amaze guhimba umuvinyu yaramaramaje uwaserukira Uburundi muri Amerika n'abatumire wiwe, kuko Padiri Yamuremye ahejeje kumviriza amajambo meza y'ihumure yaciye yaduka abwira umuambasaderi aserukira igihugu kibanyi yari yatumiwe ati ivyo bavuze sivyo sindavyemera kubera Abatutsi atari abantu bo kwizigirwa ari inzoka, ati nimba utavyemera urabaza Ndadaye yabizigiye. Iyo mvugo yayivuze atanisoni afise imbere y'abanyacubahiro harimwo abungere bakuru ba Katolika barimwo Musenyeri Ntamwana na Musenyeri Yongeye na delegation yarenga abantu 30. Umuntu rero yubahuka kuvugira nk'aya majambo abantu bakoranye muca mwibaza ivyahanura umuyoboke wiwe abaye Varisito iyo ari babiri narijya abari kuroga intambi birozi canke data wanje tuvyoroshe kuba ari ugusiga umwiza. Ibi tukabivuga kubera bija bizwi hose ko na nyawayo iyo aronse uwumurindisha canke ikimurindisha caba ico yasomye mu vyanditswe canke kuri ubu mu rwato nawe nyene ntiyitangira itama mu kuvuga amajambo aturira canke acuritse. Ariko rero nuwo wanka wo muvuga uko ari Varisito Ndayishimiye wewe rimwe rimwe aranacishamwo akavuga hinyitse. Niko yabigenjeje umunsi ashikirije mu isengero rirongoye n'undi mukorezi mukuru azwi abaye Apotre Isidore Mbayahaga, aho inyuma ya hamwe intare za Sarambwe zibaye M23 zikanye isogo muzuru inteko z'abicanyi igoma, ku buryo mu babashigikiye babaye Abarundi hafashwemwo imbohe amajana n'amajana. Ico gihe rero muribuka ko ubaye umukuru w'u Burundi Varisito Ndayishimiye amaze kumva ko intare za Sarambwe zamugiriye ikigongwe zikemera kurekura izo mbonera kure ziwe yaroshe kuri songoye muri Kongo, aho avyumviye rero yaciye yikora mu gahogo akavuga ko uwokora ku Burundi ngo intambara yohera mu bumanuko Inyanzarake igatoga mu marembo. Ico ataduduriye ko mugabo cumvikana mu bo babizinanyemwo no kugene yavuga ko akeneye icitwazo cyo kumarira Abatutsi ku butaka bw'u Burundi iyo buva bukagera. Iyo atabivyo nta kuntu yohigira abari Nyanzarake, kandi niyo ntambara yicura iri hirya y'urubebe rwa Cibitoki ni kuvuga mu burengero bushira uburaruko bw'u Burundi. Abamwumvise ico gihe batatewe n'ubwoba kubera bumvise ingene higira batamusotoye, abantu bibajije namba akariko umutima katoba kasunitswe n'akaraye munsi yawo. Narijya bivuga ko nyawayo yari yaraye ateramanye n'uwo muhanuzi wiwe abaye Desire Yamuremye. Ubu rero Yamuremye ngo ni padiri w'umujesuite ariko akora amakosa muri eglise no gutukisha abasesenguzi, kuko ntashobora gufata ibintu vyanditswe n'umupfakazi ngo abigire kahise ku nkuru y'umuntu umwe. Rwa rurimi rwamye rukamwa yasose. Kubesha ni kimwe, guteranya n'urwanko agaragaza ku Batutsi ari mwiheganwa na Pierre Claver Ndayicariye na Musenyeri Serapio, umwe yaryanisha Abarundi ngo ariko arabavukanisha nawe yironderera gusubira nkuru nziza mu nyuma bakamwirukana kubera yaratanguye gutera igitugu bashebuja n'amero y'ubutegetsi. Dalton barakenuye kuko marije kuvyiyumvira abononye bacanze ncacanya ntabatari no mu ncabwenge bariyoberekayo mbere bakaba ariyo bava bigira inkoko kugira ngo ibinyuma byabo bize bisasira abagenzi babo bari mu nzego no mu migwi itanye igenwa na nyanzego nyene. Hako mwe mu byo leta ihari bitabereye yishimikiza mu kuzeza ibihushane wa mugwi severe witwa ko ari wo kurondera kuri no kumwanisha Abarundi naho jwi
ngo ni kubera uba uhurikiyemwo byo bita data wanje abahinga ngo karuhariwe. Inkuru yabyo uyu munsi tuyishikirizwa na mugenzi wacu Mishpat Meza. Muri uyu mwanya naho turabire hamwe amakuru ajanye na CVR, wa mugwi witwa ko ari uwo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi naho shwi. Dutangurire ku ntumbero n'ububasha bishasha uherutse guhabwa na leta hari bitabereye yawugenye. Hampande y'ivyo gufovya ukuri kwerekana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965, umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972, umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988, umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 hamwe n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993, eka mbere no kuva muri 2015 uwo mugwi warayuhawe uburenganzira bwo kwihweza no gufata ingingo kubijanye n'amatongo. Mu yandi majambo bimwe vyigera kuba bikorwa n'uwundi mugwi w'ububisha waboneye izuba mutabi wari wo CNTB canke Commission Terre et autres biens. Ikigeretseko n'ukuntu ivyo hari ababifata nk'ibisanzwe na cane mu bitwa ko biyemeje kurwanira agateka ka muntu. Ahacu ariko ico tutaziga kuborohereza no kugene birengagiza ikibanza citongo canke agataka mu buzima bw'umurundi. Ubaye urareka ko ari amavukiro, itongo n'ishingiro ry'ubuzima kuri benshi, kubera niho bashinga inzu, niho barimira, niho bororera. Hadutse rero umugwi ushigikiwe kandi washinzwe na leta y'abicanyi twara Uburundi bitabereye, ukaba bizwi ko washinzwe kugira ngo urenganye umututsi mu buryo bwose bushoboka. Ivyo bikaba bigeretse ku kweza abicanyi bahoneje abatutsi. Ibi rero bibaye ariko bene kwiyemeza kurwanira agateka ka muntu bakabifata nk'ibisanzwe, bisigura ko mu maso ya nyabayo umututsi ataca babwiye naho amaze imyaka n'iyindi bamuhonya mugabo Imana igakinga. Nico gituma muri radio Cirimoso tutarota dukurikira canke ngo duhorerane imbere y'iyo ngendo iteye isoni. CVR isanzwe ari umugwi urangwa n'ibikorwa by'ububisha nk'ivyo kubeshera abatutsi ko bishe ababanyi babo, ubu naho ijigereka ko no kubanyaga. Ivyo bintu bisaba inkomezi, ishaka, eka mbere no kwitanga kudasanzwe. Mbaye abafaransa bati au grand mot les grands remèdes. Natwe tuboneyeho ubundi mwanya mwiza wo kwibutsa no gusubira kwemanga ko ibi dukora vyose bizotegerezwa gusozererwa no gufuta burundu ubwa mbere. Ivyegeranyo vyose CVR yasohoye n'ivyemezo vyose yafashe yishimikije ubwo bubasha ihabwa na leta ihari bitabereye. Ubwa kabiri hazotegerezwa gufutwa ingingo zose zafashwe na CNTB zo kunyaga amatongo n'amazu abantu bari barayaronse biciye mu mategeko. Aha boba bijijanya imitima canke bajugumira kubera gutinya guhangara intwaro, twobibutsa ko hari n'ibindi bihugu vyigeze kuzingamikwa n'ababisha bakomeye cane rwose, ariko bugaca kabiri bakikora mu kwaha bakikura icaha. Akarero ni icahoze ari leta zunze ubumwe z'abasoviet abenshi bitiranya n'Uburusiya bw'uyu munsi. Kurya ico gihugu camaze imyaka kizingamitswe n'intwaro y'igikenye witwa Stalin, ariko bugaca kabiri kikavyiyuhagira mu mugambi wiswe destalinisation. Natwe rero abarundi dutegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo Uburundi buzihagira ico cegambitswe na CNDD, no kuvuga ko hoba ico twokwita mu gifaransa descendedisation. Turakengurukiye Mishpat Meza. Naho dutega amatwi Jiriberi baretesa. Dutandukira ubu naho ry'ahonyabwoko ryo mu gihumbi kimwe amajana 1988 PALIPEHUTU yakoreye abatutsi ifashijwe n'iyari leta y'u Rwanda yari rongowe n'umwicanyi katwa Juvenal Habyarimana. Leta ya CNDD irongoye Uburundi bitabereye yifashishije igikoresho yashizeho cyiswe umugwi wo kunywanisha abarundi naho shwi ari wo CVR, yaratunganije uruganda forum ngo rwo kuraba uko ubwo bwicanyi ihonyabwoko bwagenze, naho nyene bigaragara ko ari inzira yo gushaka kuyobya ukuri nk'uko nyene basanzwe babikora no ku bindi bihe by'ihonyabwoko bitandukanye. Kuva bakoze iryo rementanya ngo ni forum,
hamaze iminsi hacanacana ko amareresi documentaire akwiragizwa n'uwo murwi severe nyene. Icya mbere twashaka kumenyesha ni ukungene ku rubuga rwa severe atareresi documentaire y'umurava yayiriho ngo yerekane uko ico kinyoma bagifundikanije nk'uko twari tubimenyereye igihe cyose aba severe batandukiriye ikigabane gishasha mu binyoma biyemeje gukwiragiza. Ibi bica bisaba ko tumenyesha kandi ibindi bintu bidasanzwe mbere bitanasobanutse biri ku rubuga rw'iyo severe nyene. Hariko harara nk'ukwezi barahindaguye ibitari bike muri vya vyegeranyo vy'ibinyoma rapport co kimwe na za nzandiko z'igihe n'igihe bulletin périodique banazikuye ku irembo ryabo. Ivyo bikaba ari ibintu bidasanzwe. Umurwi wita ko ari uwo gushikiriza ukuri data wanje, naho nyene tuzi ko ari bihendwa abana, ugezaho ivyo wandiko binyegeza ni ikindi kimenyetso ntahinyuzwa ko bariko bafundikanya ibinyoma bitagira urugero. Aho ni ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande naho vyerekana ko bwa bundi baguma bokerwa batuntuzwa n'igikorwa ntangere isamirizi yanyu ariyo radio Cirimoso imaze igihe ikora urutavanako. Ni ukuvuga aho tugenda turasesengura tunacukumbura akantu ku kandi ku nimero bulletin yanditswe na severe. Twibutse abadukurikirana ko ivyo tubikora kugira ngo nihagera ko ivyo binyuma ba severe bashaka ko biba icitegerezo reference, nihagera rero ko biseswa burundu, abarundi n'abakungu bazoba bafite ibikoresho bikwiye kandi vyakozwe ku buhinga buhanitse, mbere bikanakorwa n'ababinonosoye ku rwego rwo hejuru expert spécialisé dans la critique, banabifisemwo urupapuro rw'umutsindo rw'ikirenga nk'uko bene wacu b'Abanyarwanda babivuga. Ku biraba rero amareresi documentaire twababwiye yasohowe ku biganiro severe yateguye ngo iriko iratohoza data wanje ku bwicanyi bwo mu 1988 ishaka kwita ko bwahama abahutu, naho bija bizwi neza hose ko ryari ihonyabwoko rihiga abatutsi. Birakenewe kandi ko tumenya tukanamenyesha ko bene kubitumirwamo ari nabo bahavuye banavuga muri ayo mareresi documentaire, benshi cane muri bo mbere nka bose ari abo bahutu nyene. Baranashizemwo ariko n'abatutsi b'imperekeza nka bangahe, bamwe ukurikiranye utwo bari kurirwa gushikiriza ushoboka kubona ko ari abatamitswe ijambo. Turinda kandi twongera ko abo batutsi b'imperekeza severe yita ko yatumiyemwo ari abavugwa ko bari muri ya migambwe isigaye yitwa na bamwe bamwe ko ari abakorezi ba CNDD irongoye Uburundi bitabereye. Uravye amareresi rero aho abo batutsi b'imperekeza barinze bahabwa ijambo, naho baba baje gusasirira CNDD muri iryo sibanganywa ry'ukuri kuri kahise k'Uburundi, bene gutegura ibiganiro b'abasevere baguma babaciramwo babasomangiza ngo bafashe umwanya munini. Ivyo vyose bikaba gutyo mu kiringo iyo hariko havuga abahutu atakubaciramwo namba na gatoyi, ahubwo baguma babakimagiza banabitabiririza kurya kuri ko yigisha umwana mutoya gushikiriza ijambo. Ikindi twomenyesha kuri ayo mareresi ni ukungene muri abo bahutu batumiwe na severe ushoboka kubona ko harimwo ababeshi batumwe ko kubera izina ryabo rizwi hose mu gihugu n'ahatari hake mu makungu, naho ritaba rizwi ku neza. Severe ikabifashisha rero kugira ngo biyorohere kumvisha ikinyoma cayo ngenderwako, ni ukuvuga ko ari abahutu bahirwa, naho bija bizwi neza hose ko uwo mwaka ari PALIPEHUTU yari yashuhuriye abarwanashaka bayo ku batutsi, nabwo ryari imaze imyaka ivyigisha mu kinyegero, yamara ikaza kurushirizaho umurindi muri uwo mwaka w'1988 yisunze umuzo w'intwaro y'icaduka y'uwari Pierre Buyoya, nawe nyene bisigaye bizwi neza ko yari umukorezi w'iyo mirwi ishaka guhonya abatutsi. Akarorero karundura rero akaba ari ukuntu muri abo bene guhonya abatutsi
yatumye ko ngo baze gusigura ivyo basigura vy'uko ibintu vyagenze ahimarangara na za ntega. Severe yatumiye agatorwasa, mu vy'ukuri yatabuye ibabi. Muti gute? Ubaye urareka ko agatorwasa yasatitse inganda z'abatutsi mu Burundi, nta kuntu yoba ari we atumirwa ngo yigishe uko ibintu vyari vyifashe muri uwo mwaka w'1988, kandi we nyene ubwiwe bija bizwi ko yagiye mu kinyegero ico gihe nyene, ahaboneye ko vyamenyekanye ko bimwe vyo guhonya abatutsi be na bagenzi be bari bamaze imyaka bategurira mu kinyegero mu mpera z'intwaro Repubulika ya kabiri, bakaja kubishira ahabona mu 1988 kubera mugenzi wabo abaye umuhisi Pierre Boyo yafashe ubutegetsi. Aho haboneye rero ko vyamaze kumenyekana, yaciye ahamvye abandi babisha ba PALIPEHUTU bakorera hanze y'igihugu. Severe rero imutumiye ikamuha ijambo ntawohorerana, kiretse uwemeza ko urubanza rw'abariwe n'inzoka rwotohozwa n'isato, maze isura nyamukuru ikaza ari mamba. Uyu mwihwezo w'ayo mareresi documentaire za Severe kw'ihonyabwoko ryahiga abatutsi mu 1988 mu makomine ya Ntega na Marangara, batubereye akaryo ko kumurikira abatari babizi, tukanibutsa abavyibagiye canke abavyibagiza urutonde rw'amateleviziyo yo kuri YouTube akorana n'intwaro y'abicanyi ya CNDD, kuko ruguma rwiyerekana neza nkako hampande ya Kabaza Web TV bose baje bazi. Haraboneka kandi uruhara rw'abiyita Indundi TV ruguma ruduga ku murindi udasanzwe, iya nayo ikaza isanga kandi Mashariki TV. Mu kurangiza iki kigabane twovuga ko namba icerekwa ari kibona, ikibarirwa kikaba ari cumva, kwibi rero bitamaze. Ahacu dushima kongera koko ubuhigwa n'intwaro y'abicanyi iyo amaze kwerekana no kumva ivyo abwirwa, asabwa kutarekera ngaho uko ibintu bimeze. Yaba uwamaze kwangazwa n'iyo ntwaro yahawe n'ihonyabwoko ry'abatutsi, ubu akaba akurikiranira aya makuru ishanga, yaba uri mu gihugu hagati, ni ukuvuga agitahiwe canke akibohewe amaboko imugongo muri ya makambi y'abacitse ku icumu, bose iyo bava bakagera basabwa kwiyumvira canke kubandanya biyumvira kuba bitanguye, kurushirizaho icari bukore kugira aka karenganyo gahagarare mbere karanduke burundu. Iyo tuvuze dutya ni kubera tuzi ko ari igikorwa kitoroshe, turazi kandi ariko ko akagumye bagumako, ari naco gituma tuzobigarukako. Nguru nyamukuru turangiriza ko niyiraba amasezerano yo guhagarika intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Dutega amatwi mugenzi wacu Emmanuel Nkurunziza abitugire ku muriri. Inkuru yeze mu karere k'ibiyaga binini byo mu buseruko bwa Afrika niyirabana n'amasezerano yasinye ku wa 4 Kigarama mu mwaka wa 2025 agasingwa mu gisagara ca Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo masezerano yashizwe ku mukono n'abakuru b'ibihugu vya Repubulika Iharanira Intwaro ya Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, hamwe rero n'umukuru w'u Rwanda Nyinicubahiro Paul Kagame. Muri ako karere haravugwa kandi ariko n'amakuru yo ku rugamba rwatangujwe n'umugwi wa M23, ukaba ari urugamba kugira ngo ukingire ubuzima n'uburenganzira bw'abatutsi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari bageramiwe n'iyo ntwaro nyene. Tubanze twibukanye muri make ko hamaze imyaka yaba 3 ubwo rugamba abarwanyi bo muri M23 babaye intare za Sarangwe nkuko babita, barwanye neza cane kandi bakiriko. Ari naco catumye leta y'ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imaze kubona ko intare za Sarangwe zidasiba kunesha, zikinjiza n'umwonga abasirikare ba FRDC hamwe n'abo Burundi bagiye kubafasha, ihavuye igondozwa ikemera gusinyiranira amasezerano n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, naho atameza ngahe yari bwahere Perezida Felix Antoine Tshisekedi atwara igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko arakangata ngo iryiye u Rwanda ruzoribona. Twibukanye na cane ariko ko haheze imyaka irenga 30 ivyo bihugu bibiri bibaye u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo babikiraniye imbuto imbeba, kubera Kongo Iharanira Intwaro Rusange kuva igihe yari citwa Zaire icumbikiye mbere ikanacumbira imigwi y'inkorabara yasize ikoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda bagiye bitwa ex-FAR, bakaba basigaye ari FDLR.
rero no munsi FDLR gushika n'uno munsi kabitahevye kuvyura ku gatimatare ari naho abahungu b'abahizi bo muri Kivu bahagurukana ubugabo bagaharanira ubuzima bw'abatutsi bariko baziruka bavutse bari mudukundira ariko twibukanye kandi ko imbere y'ayo masezerano aheruka gusinywa ku wa 4 Kigarama hari habaye umwumvikano warashizwe ko ubukumu ku 70 ruheshi muri umwaka wa 2025 ahi Washington DC nyene hagati y'umushikiranganje w'imigenderanire n'ibindi bihugu wa Kongo ku ruhande rumwe hamwe rero n'ububanyi n'amakungu bavyita mu gihugu cy'u Rwanda ku rundi ruhande imbere yaho ariko hari n'ayandi yari yabereye idoha muri Qatar ku 15 Munyonyo mu mwaka wa 2024 tugarutse rero kuri aya masezerano yasinywe kuri wa 4 Kigarama naho yitwa ko amasezerano y'amahoro twamenyesha ko anafise igisata c'ivyo butunzi ariko ahacu ikituraje ishinga tuja gushimikira ko nikijanye n'amahoro bwite ibyabo bakuru b'ibihugu bumvikanye gusinya bwa mbere ni guhohosha umurwi w'inkorabara wa FDLR mu gifaransa handitse ngo neutraliser les FDLR bwa kabiri naho nuko u Rwanda ruzoca rukuraho ingingo rwari rwafashe zo kwikingira ni kuvuga kuvaho ibihugu bibiri bibaye kongera n'intwaro rusangi ku ruhande rumwe hamwe rero n'Uburundi ku rundi ruhande urongowe n'ababisha bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi ba CNDD aho rero bashira inguvu hamwe kugira ngo batunganye neza ibikorwa bigayitse byo gufasha imirwi ihonyabatutsi muri Kongo mu kuvuga iyo FDLR twababwiye hamwe na za Mayimayi Wazalendo n'ayandi mabi nkayo ayo masezerano rero yasinywe n'abakuru b'ibihugu vya Kongo ku ruhande rumwe n'u Rwanda ku rundi ruhande bakaba basinye bahagarikiwe na President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika hariho kandi umukuru w'igihugu ca Angola abaye President Lorenzo ari nawe arongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri iki gihe hamwe rero na President William Samuel Ruto arongoye Kenya akaba ari nawe arongoye muri iki gihe ishyirahamwe EAC iryo naryo risanzwe ririmwo igihugu ca Republika n'intwaro rusange ya Kongo naho mu by'ukuri umuntu yavuga ko kiri iburasirazuba n'iburengerazuba umuntu afatiye ku kugene cishokera gushika kw'ibahari Atlantique abo bakuru b'ibihugu babiri b'abanyafrika babaye bahari kwisinywa ry'ayo masezerano nibisanzwe ku bw'ayo mabanga twavuze basanze bashinzwe ibidasobanutse ni bya Evariste Ndayishimiye abantu bacibaza ico yagiye guhiga Washington bakabivuga kubera bafatira ku kugene haje hari yo mugenzi we mu bufatanye cyaha nko abanyarwanda bavyita kugonya abatutsi muri Kongo bishimikije ngo gufashanya dato wanje hagati y'igihugu kibanye ca Kongo n'ic'u Burundi naho ibyo ukora gufashanya ari bihendwa abana bizi ko ari kugira ngo bakomeze umugambi mubisha wo guhunya abatutsi ibi bisigura rero ko nayo masezerano yasinywe harakagihaze kuko bene umuheto bwite aribo ntare za Sarambwe zihurikiye muri AFC M23 batayashize ko umukono ibyaba rero bikabikibandaniza mu bindi biganiro birongowe n'igihugu ca Qatar benshi basanze bita processus d'Odoa niho baziga ko hazohava hava ingingo nyakuri yo kuzohagarika intambara yasubiriye kuri Reta mu kiya ca Rusizi aho n'ingabo za Republika n'intwaro rusange ya Kongo zari zicungereye igisagara ca Uvira zivuga ko zatanguye kuyenyaga zitumbira Bujumbura mu gihe kandi ku rundi ruhande Uburundi bwo bukiguma bwongereza inteko burungika aho muri Kongo nyene kugira ngo buje gufata mu mugongo iyo migwi y'inkorabara ya FDLR Mayimayi Wazalendo n'abandi basanzwe bakorana n'igisirikare ca Kongo mu guhonya abatutsi nkuko tudahengeshanya kubivuga hano ku nsamirizi yanyu ya radio Cirimoso igikuru su gusinya amasezerano igikuru kibiruta byose nikiba cumvikanywe ko hamwe rero no kugishira mu ngiro muribuka ko n'igihe iriya myumvikano twabadondaguriye yose yari yashitswe ko twari twababwiye yuko ikibazo nkora mutima no kuvuga ico kubaho n'uburenganzira bw'umututsi kitari cizwe nka neza twagumye twerekana ko naho hari habaye intambwe iboneka yo kumvikana ko umurwi w'inkorabara wa FDLR wosamburwa ugafutwa burundu ko hari hakiraga haze mbere na kanini ni kuvuga kubona ko Uburundi bukirongowe n'umurwi w'abasinyiraniye n'izo FDLR nyene amasezerano yo guhonya abatutsi bwitwa ko buriyo kandi ofise abasirikare bashika 10,000 n'ibindi nico gituma tutogena tutibukije ko ibi by'aya masezerano yaraye asinyiwe i Washington DC bibaye kandi hari haheze iminsi abatutsi muri Republika n'intwaro rusange ya Kongo bariko barakoma karuru berekana ko ingabo z'u Burundi ziguriyemwo inkorabara zakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi za CNDD FDD n'abandi babisha ko zasubiriye kwimonogoza mu kwizizira ubwo bwoko bw'abatutsi aho muri Kongo iyo ziri neza na neza izo ngabo zimaze iminsi zugarije abatutsi bo mu ntara ya Kivu ngo ntibaje gusuma hanze canke ntibareka bajana y'ibidandazwa ibi rero byo kuhagarika ibidandazwa bikaba ari muri bimwe bigize ibyaha byo mu ntambara ubayereka ko abo bicanyi bahurikiye mu ngabo z'u Burundi be no mu migwi y'inkorabara za Mayimayi
wazarendo n'abandi babikora abo atanico babagize kiretse ko abatutsi. Naho rero hoba yari mu gihe c'intambara byorohiye kuzokwitwa neza na neza ko ari ivyaha byo mu ntambara, crime de guerre. Waraba neza ahubwo gahava usanga bicitse niho nyabwoko kubera babikoze kugira ngo bashiraho abatutsi babayo mu buzima butuma baruhira kushira nkuko bisanzwe bitegekanijwe mu ngingo ya 2 agace C k'amasezerano mpuzamakungu yo guhasha no gukinga icacu nyabwoko. Akono ko akaba gatomora neza yuko gushira mu gatego gatuma abahigwa baruhira kuzimangana biri mu bigize ihonyabwoko. Mu gifaransa handitse ngo soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Ni muri iyo nzira nyene rero abatutsi bo muri Kongo iyo bava bakagera bategekanije urukurikirane rw'imyiyerekano ihangiye gukangura amakungu ngo ntiyibagize ivy'ingabo z'u Burundi zigwiriyemwe abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi no mu karere ziriko zirakora muri ico gihugu. Ibi bigatuma tuboneraho natwe akariho kurarika abadukurikira abandi bose barwanya ihonyabwoko abatwubona bazovyumva mu nyuma aho bari hose ko kwifatanya nabo banyekongo banyamurenge ababa mu gisagara ca Toronto no micungararo yaho kwigenekezo ya 12 z'uku kwezi kwa 12 mwaka wa 2025 imbere y'ingoro y'inama nshinga amateka ya Ontario ishashe i Toronto ahitwa Ontario Legislative Building ariho hazobera imyiyerekano kuva isaha 4 zo mu gatondo. Ningaha harangiriye amakuru yacu yo kuri wowe w'indwi Kigarama mwaka wa 2025. Turakengurukije mwese mwayakurikiranye tutibagiye abanywanyi bacu badasiba kudushikiriza inkuru y'ivyemezo bitanye bituma tubategurira amakuru yikwiye kandi abagenzanje bafashije kuyategura no kuyashikiriza. Tubifurije Uburundi buziriho nyabwoko. Naho ubutaha mwari kumwe na Beatrice Nimbona.